ahora ndi umutrufa kabisa kuburyo buko aho yaje hose yavuga ko nshaka kwande na secrétaire wiwe nta namwe tabivuga henshi ko twafashanya byinshi mugabo kubandanya dukorana bikunze rero twebwe ivyo ntavyo twabwiranye ahubwo habayeho kubrokana mwarabrokanye nje yarambrotse kuri telefone kuri telefone yarambrotse ambrokanye ne mu bihe ndimwe byari bigoye ariko ntiyambwiye ngo ndakwiruka mbwa yarambwiye ngo muri Truafa ntabwo azongera kunyumvirako nanje ati mahoro menshi ya filme ndayizi kandi ntabwo ari wayinyigishije. This is Flash TV, we shine to progress. Tubaramutse cyane aho muherereye hose twizera yuko mumeze neza. This is Flash TV 257. Jenny twa Ndikuri Leonce the Sun. Gaga kutangiye kutwenga. Ndaryohewe. Ryohewe niki? Nyene kukubona no gushikana aha. Nari nkiriko ndapresenta nawe mbona utangiye kutwenga. Byanjoye cyane. Tukwakire muri Flash TV. Tubona uje wabukereye umeze neza. Nakoze cyane. Aje tabaramukije nayifitse n'ibihe byiza. Biba bitwengeje kuko bona uri kora twenga bivanye no kuntu hano hanze bakumenyereye. Uti Grace uzasanzwe urukwene nimereye ndatwenga ntari ibi ntangorane mu gihe nta kibazo mfise mbameze neza. Aba wimereye neza utwenga. Cyane. Asha biraboneka. So tubamenyesha ko nari nkiko ndavuga twakire umukinyi wa filme benshi batangiye kukumenya ariko je ndakuze ku kantu kagaga cyane. Ushobora kwidondora abantu mu buryo bwagutse kugira neza na neza bamenye umuntu tugiye tukuganira na cyane cyane ko abona abakinyi ba filme hari ukuntu usanga no musi yitwa ko ejo bikaguma bihindagurika. Okay, ku mazina abavyeyi banyise twadusaye Marie Grace ndumurundi kazi. Nkaba ku mavuko nkaba mvuka Ingozi aho mba ngahe Bujumbura. Hama ku mazina yandi y'amafilme niki ushaka kuranyita Solange ushaka kuranyita Bea ushaka kuranyita Gaga byose nisa. Hari abantu wakenye witwa Gaga burya? Hari nyinshi nagiye nkina nitwa Grace nko muri filme Peter na Diane akoresheje izina ryanje. Gaga tuguha ikaze kandi natwe kwishimiye kukwakira uno munsi twizeye ko ufite byinshi ugiye kutuganira. Murakoze. Gaga imyaka itangiye kuba myinshi muri film muri career umaze igihe kingana gute? Winjiye neza na neza ugatangira gukora film? Natanguye muri 2019. Ntangura muri filme bita Paradiso. Cankurikiza urugendo ya Fanny Lavine, Paradiso ni Andua Abel. N'izindi rero ziriko zirakurikira ubu. Zigiye zitandukanye. Muri izo zose Gaga uravye ni ihe film uvuga ati yaramfunguriye imiryango? Film navuga ko yaramfunguriye imiryango niyo bita Peter na Diane ya Amede. Wa BMT. Niyo navuga ko nahereye ko nanje ubwanje nabonye ndavuga ati nagerageje mu gukina. Iyo niyo wabonye ko wagerageje ariko iyo ubona abantu bakiriye wakinye muvuga ati iyi nayo kabisa sinzoyibagirwa mu buzima niyo nyene canga ari yindi? Ya mbere niyo indi nayo nye bita ishusho y'umuntu nayo nyene ni ya BMT ubonye ari kigaragara kuri Ino Cinema. Gaga hari akabazo abantu benshi bakunze kwibaza nanje manze kwiyumvira kubera iki mu mafilme yose uriko urakina nk'inkozi y'ikibi? Kibazo nende kiziko kizakutse. Wari kuko nikibazo benshi bakunze kumbaza kandi nanje nyene nibaza ubwanje inyishu ariko inyishu ya mbere niyumvira canke se nize nsanga burya umuco ntushaka kubaho atamwiza hari kuko ntaco bukimariye ntaco bumaze ariko habayeho umwiza n'umuco waraje rero byo byose mbona nkina ni kugira ngo wa muco uhuranye na wa mwiza umuntu asobanukirwe kuko mu buzima habaho kuduga no kumanuka
habaho ku bintu bigenda neza bigashika bikana no musi bisanga umeze neza usanga umeze nabi rero abari kumva kugira ngo abantu barusheho gutahura kuntu isi igenda ihindagurika ntibivuze ko nk'inabi gusa navyiza ndabishoboye ajya ibyo kina bivuze ko ari wowe wavyihitiyemo canke abo kina muri filme zabo nibo babikwandikira ntabwo abarije ndavyihitemwo navyihitiyemwo kuko novuga yuko biba vyanditse kiba ari canditse rero kuvyihitiramwo ni nkuko ushobora kwandika filme ivyo bintu bibi kabura babikina kuko bataba bashaka kuboneka nabi ngo bagaragare nabi mu bantu abantu babavuge ngo niko bameze mu buzima busanzwe rero vyashitse nkabironka kugira ngo ndabikine je ntasi ndabitinya kuko naravyize mu byo nigiye birimwo ko kugira ngo umukinyi mwiza ntakwiye kugaya ivyo nkina ariko si vyose mu gihe bidatuma ntakaza umuco canke ntaja kure y'umuco nguma muri wa muco nguma mu muco w'ikirundi ndabikina nyamba ari message shatse gutanga ishaka gushikira umuntu neza yega ndabikora ariko gaga biravugwa ko abantu bambere batangiye kugukinisha mwene izoro rukina inkozi y'ikibi babikora kugira base n'abazibiye kariya yawe ahubwo bakora nk'ikintu gisa no kwankanisha n'abafana kuko ndibuka gaga twarigeze ko turagana nawe uravuga ati ngeze ku rugero nca ahantu abantu bamwe bamwe bagakunyuruka ko bantere n'amabuye kuko hari abantu bafata ko ibyo ukina n'ubundi menga niko bumeze no mu buzima busanzwe ubwo ntubona yuko umuntu yatanguye agukinisha uko ukina cyane no munsi yashaka kwankanisha n'abantu muri make nibaza yuko ivyo vyagiye biva ku bantu banzi abantu banzi ko ibintu vya filme ndabizi nibo bagiye bampanahana bavuga ati Grace arazi gukina mu gihe ntari bwakina bivanye n'ukuntu nashobora kuba twicaye ahantu nkagusobanurira filme ubwo ugasanga no kurira warize kugusobanurira gusa nkayikubwira histoire ugasanga ahubwo umenga ni filme kuri arorera aho harimwo nabona mvuga ngo ba Dodo ujya Dodo Fashion nyene Gateka Films harimwo Ndwa Abel hariho ba Happy River n'abandi bagiye batandukanye rero mwico gihe niho bagiye babonera ko nshoboye gukina kuko kwinjira muri filme nta muntu nigeze nsaba ngo ankinishe ahubwo barandondeye bamaze kundondera bivanye n'abantu bamwe bibaza ko nje kubakuraho muri mu mwanya wabo bavuga ati unya akagaragaza talent yiwe ashaka kudukura ku mwanya wacu baca bahitamo kuza barampa ibintu bidasobanutse nanje ko ntari bugaye filme nanje kandi narabishaka gukina abo ni babere nyene abo waruvutse canke n'abandi mwatangiye mukina barampamagara mbwa nkasanga bavyanditse kuko umuntu wa mbere atanga kumpamagara kuja gukina ni Ndwa Abel yampamagaye muri filme Paradiso kandi ikindi naco ndi umuntu acangamutse cyane acangamutse ku buryo bw'uko shatse ndatekereza ubuzima busanze ndacangamutse ndakunda gutwenga ndakiryoheye ngo no munsi uratekereza cyane rero mu gihe babonye ko ibintu ndabishoboye bagerageje gushaka kumpa ibyo bintu bibi nanje mugabo sinabitahura ko ari bibi nabura nyene ko ngiye gukina kuko hari gihe babikubwira batakubwiye histoire yose kimeze bakakubwira ati ukinibi waza kubona rero ifilm isohotse niho wabona yuko we wakinye ibintu bibi mu gihe gaga ariko rero nshaka kumbwire abantu uri kuravuga yuko bagukinisha bibi kugira ntubaterane intambwe oya ntabwo ariyo ntego yabo bagomba kugeraho kandi sinzi mu mutima wabo ivyo biyumviye oya bashaka kuba baravyandika bakabona ko bimbereye bivanye n'ukuntu meze na visage yiwanje canke n'ikireho canje uko ngana n'iki bakabona ko ari ivyo bimbereye sinzi mugabo rero nanje cicabihurana nuko nanje nashaka kwipima vya bindi niga ko ndabishoboye sinovuga yuko ariyo ntego yabo kuko gato karakura nagiye mpura n'abantu bagiye batandukanye uko bagenda bambona nkina niko bagiye bagira banyizera kuko ndibuka akantu twigeze gufatisha telefone turi mu Gatunguru ari jewe na Parfait uwo batazira ngege akina muri GFS twagafatishije telefone turagapubliya tubona abantu barabikunze twako dukora filime yaho y'abatanzania n'abarundi yariko chige harimo ba Riva bose ba Beri bose filime ngantirasohoka ni nayo ya Beri karakurikirana rero navuga ko ari ivyo
Okay. Urabandanya urakina kugeza nuno munsi navuga Gaga Sibanga uraboneka cyane muri ino industry ya filime cyane ku ruhande rw'abigeme. Imbere yuko tugeraho ni bande ushimira muri kariyere yawe uvuga ati bano bantu baragize ico baterereye mu buzima bwanje kugera mbaye Gaga uno munsi? Nkunda kukivuga abantu bakibaza ngo aba ari kwiyemera canke kwemeza abantu canke kwemeza umuntu nyene mugabo usivye ibintu mvuga nta kindi kintu mu buzima busanzwe duhuriye ko usivye ibicuti biri hagati y'imiryango yacu bwe bitandukanye. Umuntu wa mbere novuga noshimira ndashimira Nduwa Abel ari mu bantu batumye ninjira muri cinema kuko niwe yandondereye aho gukina. Ndashimira na Happy River yarampamagaye muri filme bita Impano Nzanano. Nayo nyene narayikinyemwo kandi mbona bigenze neza sinatinya kuko ivyo nakina ntabwo ariko navuga ngo nikomeze kandi nabona ko ndiko ndakina nyene. Abo babiri ndashimira na Fanny Lavin yarankinishije muri filme yiwe bita Urugendo ariko iyo Urugendo nane yahamagawemwo Nduwa Abel. Siwe yaguhamagaye ne Abel yakuze. Numva ne Abel n'ubundi yampamagaye. Yongere kandi ankoresha acarangomwa catugumana muri Truwafa yiwe. Okay. Ndakinamwo mu mupakazi. Entreta ubu waravuyeyo? Mva hehe? Muri Truwafa warumvutse baza gusinyisha. Muri Truwafa sinavuga yuko navuyemwo kuvamwo nyene ariko bisa navyo. Sinkunda kubesha. Sinkunda kubesha mu buzima. Nibaza ko bisa navyo. Nibaza ko bisa navyo. Nuko sinova ngo ukuguru kumwe kuri hanze ukundi ndani. Oya. Sivyo bankinishije. Vyaraheze. Nahora ndi Truwafa kabisa kuburyo buko aho yaje hose yavuga ko nshaka kwande na secretary wiwe nta namwe tabivuga henshi. Ko twafashanya byinshi intango ya Truwafa ndayirimwe ndayizi urumva niyo mpamvu nta kubesha ngo ndayirimo. Wavuyeyo kubera ko ibyo wari kurakina biheze canke hari ukudahuza kwahabaye bituma no bundi uvuga ati reka ngende kubandaniriza handi? Hari gihe ibintu usanga umuntu mukoranye mugakorana akagira utuntu ntazibana zitakumanya amahembe ugasanga ari utuntu tumwe mudahurijeko. Yero twe tuntu mudahurijeko byanse ko mudukemura urabwira umuntu ati dutandukanye ariko ni wankenera zompamagara mugabo kubandanya dukorana bikunze. Rero twebwe ivyo ntavyo twabwiranye ahubwo habayeho kublokana. Mwarablokanye? Nje yarambrotse kuri telefone? Kuri telefone yarambrotse ambroka nyene mu bihe ndimwe byari bigoye ariko ntiyambwiye ngo ndakwiruka mbwa yarambwiye ngo muri Truwafa ntabwo azongera kunyumvirako. Nanje ati mahoro menshi ya filme ndayizi kandi ntabwo ari wayinyigishije kandi sinawe yampamagaye muri Truwafa gusa yarangomwe nzayo maze kungumizayo birashika ntitwahuza rero ibintu bibuko. Kege tubabona mbe warakinye muri Divorce wewe? Ego Divorce. Kege ukina muri filme bita Divorce yanamenyekanye cyane kandi kuri Fresh TV n'ubundi ivyo zari bimaze kuba ahubwo ari naho byabereye niho byabereye mugabo inyuma yaho hariyo akantu nyene kameze nka mwateranizwa na Divorce niyo bateranije. Umva Divorce nyine yabaye bunyerurire. Yaranyeruye muri Divorce ko siho nari ruguru nahejeje kuyikinamwo amasene yiwanje byose nahejeje ndashikiriza ndaduga ariko haba akantu kamwe canke tubiri Achaba akantu kamwe canke tubiri ntagize kacaba intandaro ya byose rero sinavuga ngo ni Divorce ngo canke ngo ni iki byari no mukina ariko nabakurikira numva Divorce byarangiye baye Divorce mwaya Divorce nawe ntabwo turi muri Divorce nawe gusa arafise akantu kakadefo ko kublokana ko kublokana ako kantu sindibaza sije nyene namaze kugakorera wari nka benshi. Amakuru rero mfise ava muri team building novuga yabari babakinishije n'ubundi muri filme ya nyuma novuga mwahuriye mwariyo Divorce nuko witwa Fanny Lavin agiye guhamagagwa n'ubundi yongera kine muri part 2 ariko kandi no kubwaba amakuru mfise n'ubundi nawe urayigarukamwe byanka byakunda mugiye guhurira muri filme imwe bizokunda uzoyitaba uzoyikina cyangwa umwe muri mwe bwavuga ati tuza guhorana naka n'ubundi ntibizokunda?
ntabwo nkunda uburyarya sinkunda no kwigirisha ariko duhurira muri seni imwe turabana nk'uko ntabwo byanshobokera mu gihe tutaratunganya ariko twitunganije twavuga ati gaga shima ibintu byabaye nta kuntu byohagarara akazi kagakomeye cyangwa nanjye nkamubwira ati ibintu byabaye byari nk'ibintu nyene navuga bakunda kuvuga ngo nibere ryayaze ko yo muri mu gikorwa kimwe hari ibintu bigenda muhuriye ko munayaga byinshi n'ikini nta kuntu byohagarara byokunda muganda akubwiye ko je no kwicara nko twicaranye wewe nibisho je sinzi kwigirisha sinzi impamvu hari kibazo kiba gihari kidahari nta gihari akazi karakomeza kandi ugasanga niho naca kintu tugikorana bimeze neza kuko mwibi bintu ndakubinda ibanga utaruzi kari hatari okanda kubwira ikintu kimwe ntahure neza mwibi bintu dukina ibaze nk'ubu barakumpaye wewe dukinane dufitaniye akangonongono niba ari ahantu nkina ndaguha ikofi cyane ibaze ko ndari guha bya vrai ari igihe gikofi akavuga ntari kofi ryarimwe inzigo ryarimwe ndakwiye gukinisha niho havuye kwihorana kubika inzigo n'iki niho hava kwihorana umuntu ukabona umenga wo mugirira nabi mutwenga jera sinzi kugira nabi dutwenga oya none gagaga je mize nebaza kino kintu nk'ubu umwe muri mwebwe yotera intambwe akarondera ubundi mukabiheza ntivyogenda neza erega ntabwo ari je kibazo kiriko kuri yarambrotse narabibwiye abantu bagiye twagiye dukorana ndabwiye ati bijya nako bigenze ukuntu nk'abantu b'abagabo canke n'abakobwa bose ndababwira barabizi je nta kosa wanje navuga ko mfise kuko no mu boss wanashaka no mu boss iyo film barabizi wowe nawe nyisho kibazo n'abantu bakinye muri iyo film barabizi ko atakosa mfise yaba no cameraman no wafata microphone bose barabizi ko nje nta kosa mfise kuko ivyo tukafana ari nagiye nabivuze bari babizi ko sabaye bunyehindukiza ariko urabona wewe ko ku ruhande rwiwe nawe nyene bavuga ati nibishake bigumu uko bimeze ntavyo nzi sinzi ico yiyumvira kuri jewe je gusa mvuga ibyi wanje kuri we sinzi ico yiyumvira muganda kubwiye duhurira mu kintu nkuko nibikunda mugabo niba batwicarikana bakavuga ati bihere sawa mugabo canke wenyene turonderane bihere sawa mugabo no tumambona naretse no kuyikina ibintu birakomeye koko gaga reka kino kintu tugihuze n'ikintu kiyo kiravugwa cyane muri industry abakinyi ba filme bagenza benshi bamaze guca hano twaragiye tukibabaza nawe tukugaruke ko dufatire ko nubundi ku kintu wari ko ravuga benshi bavuga yuko mu bitumye ino industry yacu itari kiragera aho yategeza kugera canke ngo ije ku rugero rumwe n'ubw'ibihugu n'izindi zahandi mu bihugu novuga by'ibibanyi abenshi ikosa ngo baribona kuri ca kintu n'umundi kwa ariko c'urukundo ruke mu bariko barakora bino bintu ariko kandi ku rundi ruhande hari n'abavuga yuko ahubwo bariko barakina film no munsi mu Burundi babifisemo ubumenyi buke bigatuma twama hahandi ntituduge kabisa bimwe biboneka wewe iki kintu ukibona gute birashoboka birashika kuba nibaza ko atari urukundo ruke kuko bivuze ngo ankunda sinamushiramo ku nkunda ku ngufu butabi murimo nkuko nanje hari abandi tuvugana ukuri tujya mu buzima busanzwe tuve mu by'ibibazo n'iki ashaka gusaka kuba umuntu utamwiyumvamo ataco mufu rero iyo bishitse mugahurira mu kintu hoho bya bintu bica biduga cyane rero biva ku kwikunda umwe akabona ko ari washoboye nakadakwiye kumurenga mu gihe bwa bushobozi afise na bwa bumenya afise yari kubunsangizaho nanje akankebura ibyo ntabihari ahubwo abashaka je ko nshaya nkagwa mu manga abantu bakantwenga abantu bakabona ko ntabizi nyene mu gihe niba baguhaye nka scene bisaba kusa neza nk'akarorero umuntu akakwima n'umwanya wa make up shaka kwibaza umuntu akwima n'umwanya wa make up nyarutsagira n'ingoga iki kandi baguhaye scene bigaragara ko usa neza niba baguhaye scene wambara neza umuntu ugasanga wambaye nabi n'ubuzifise ntashaka gutiza mugenzi wiwe umva bashaka nyene bya bintu nyene turimwo usebe umaramara mu gihe abandi bo baranakota bakazana nka make up bakabashira ngaho filme gise neza bakaba muri make bakagugitange bukomeye hagati y'umu boss we guha amafaranga yiwe abazikije byose uvyimenya nk'akarorero ko filme vraiment tutabesha nyimaze gutera imbere turiko turabibona nabo ndazi baramaze kubona ko hari akantu bakuramo ko batako bakuramo
ntituba turiga turagira iyo projet yansura yihagarika rero iyo ubonye hari ikintu kura muri abandanya ariko gaga kakanuro ko urukundo urumva ntaga hari nimba ruko bimeze cyane sinavuga gahari naho cumenga ni gake sinavuga ngo hari ko turapinzanya dufatira umwe wese ni kwegereye ko bizi wanje ubundi bijiwe muri make nta muntu ari katikunda ariko no kurenza urugero Okay, ubu munsi uri kurakina muri filime novuga zibiri zinasa n'izihanganye hano hanze zikunzwe ku rugero rukomeye. Kuraboneka muri kukibiba cyane kongera ukaboneka muri ishusho y'umuntu. Birakorohera kuzifadikanya ari zibiri. Biranyorohera mu gihe kuko natahuye yuko izo filime ngomba kuzikora zose. Rero mu ico gihe imyanya cyenda yipanga jewe nyene. Niba kwa Dodo Fashion birazwi unkeneye lundi na vendredi nshaka kuntora kandi kwa Dodo Fashion ujya bagateka films nta nabonetseyo uwo munsi tutakoze mba njyana nta kintu na kimwe nemerewe gukora mba nduhutse sugira ko ntatonze ku kazi yindi minsi ndashaka kuca mbandi kwa Amede ujya wa BMT ariwe ibonye iyi film ishusho y'umuntu iri kigaragara kuri Inua Cinema ya channel ya Inua Cinema rero izo zose vraiment ntaco bintwaye baranyubahiriza ubunkene nkamubwira ko bidakunda ngo afise ikibazo barabitahura tukiri ngaho nyene gaga Amede asiguye iki ku buzima bwa Amede ndamufata simvuga ndamufata nk'umuvukanye ndamufata nk'umuboss wanje kuko biriya biri hamaze gutara ko ntashaka kwikorera ubusa arampemba kandi mu buzima cyo umuntu abakeneye amafaranga iyo banikiye umuntu ikintu kigwa na 2000 ico anaba wakoze bibaryoshe mu gihe mu gutagiziki rero kandi nanavuga ko ari filme cyane yangoye ijya filme yarangoye ishusho y'umuntu erega ari ibintu twe tutamenya abantu bazira bazaheze ntitumenye ko muri mu behind the scene mu bahari ibindi bintu muhura navyo kwa yakugwaye gutere baza bazibereka behind the scene zirakenewe twaragwara Amede y'umuhungu yubaho ashaka guha impapuro 40 uje kuzisoma 40 uhejeje kujya usoma ugiye kujya mu jyamo bisomye uvyusu byo kubisoma uzi kuja mu turnaye arageregeje nkamutuka nkavuga ati kuri kwimana ni utumye ngwara irubaye ati nabihevye ndirukiye sinaba ndabihevye naratana nagera kuri tele nkagwara himvye nene ntonde canke ndege yagukina ntonde canke ndege niyumviriye kuntu nza guhindagurika niki kandi ikindi kintu byangoye ko cyane ko ntari menyereye gushavura gufata ubusereye mbe umuntu afunga namenye n'iminota 2 bikunda mu buzima busanzwe rero narakora nka repetition nitoreza muhira gushika nkankamirana aho nabanzi ko nzinduka muri tournage wakinira nko kumwana ukamukankamira cyangwa umwe mu cyumba wigaranye ukankamira oya nakinira ku murembo yari wese n'umwe baragenda ndakina ni yibutsa ndabibosa mu mutwe kugira ngo ndabiko ndabifata uko ngenda kandi ko nahindura isura mu bantu ntangura kugira isura ikaze so yanje yahora yoroshe kubera ikora bijya arakantu best yanya avuga kare ngo hari ukuntu ukina uri umubisha mugano ubundi ngo utuntu kudusurire mu maso dokameza kukuboneka ko basimenga ngo ntiwarobewe no gukina ibintu nkabijya ako kantu ko ugahuza gute na professionalisme y'umwuga uri kurakora navuga ko atari cyo bisobanuye kuko canke burya bubisha bwawe n'umundi witwengesha kugira ngo iboneke yuko uri umubisha gose yego hari umuntu ashaka kukugambanira mutwenga hakaba n'undi muntu ashaka gukorera ikibi ashavuye akabikwereka rero ujya agukorera ikibi atwenga niwe mubi kurusha ujya bikwereka ubuzi aho mubabarije kandi ngomwana w'ubwenge yumvira mu nduru utombaye akanavuga akagukankamira ukumva byose dushuduka usanga yakubwiye n'ico mupfa utarubizi ujya rero aguma gutwengera akoresha gahemo byaro niwe mu guma wibaza ibintu birera kandi bitera wari ukiri ko ratubwira ukuntu byakugoye mu nyuma rero wabyisanzemo gute kugeza ubishoboye abantu no munsi bakaba ariko baragukurira inkofero naragiye ndimenyereza buke uko ndabisoma mpindura isura aho hageze ko ntwenga aho hageze ko nshavura nkiyaranja nkabishiramo ubuseriye nyene sanga byagenze neza niko aho bigeze aho abantu banyanka ariko baranyanka sha kundi ruhande bakunze barapanga ariko baragukunda iyo hageze inbox nk'abantu barako baranyandikira ngo courage neza kandi bakanyanka
muri commentaire mugado huye bakankunda ico bincanga ariko oya urazi ikintu nibaza Gaga banka uriya mbe muri shusho y'umuntu kina witwa Gaga Solange voilà banka uriya Solange wo muri filme mugabo Solange wo mu buzima busanzwe baramukunda ahubwo nka Solange bagakunda Grace Solange bagakunda Grace kandi nukuri yaba unkunda yaba unyanka ndabagira vraiment unkunda akomeze kunkunda unyanka ashobora kunyanka kuko sinomba ko ari ibintu akora byiza bizotuma nkunda muri film nubwo bambya ko wenda kudandaza bakampa amafaranga nukuri byananira kuyaga kandi ako kantu z'ubwa mbere ukavuze ati jewe amafaranga mbonye amahera ico ntuma cyose gukora no gikora n'umuntu no kumurangiza no kumwica nkamwica ariko muri film uwo bikora muri film mu buzima busanzwe ntabyo nokora ntabyo nashobora orore yavuze ngo nuwo mutuma kwica imbeba ngo ntayo yo kwica muri film oya ngo no mu buzima busanzwe ngo nta mbeba yo kwica nyine abayase guhungabanya ibidukikije orore uravuze wo muri Rabere ndamubona niwe yavuze ico kintu so rero Gaga ni dugume kuri izo filime zibintu ubundi kurabonekamwe cyane nubuhe butumwa ubona burimwo budasanzwe kumbure buzitandukanya n'izindi wohamagarira umurundi kuza kuraba zijya filime duhere kuri kukibiba kuri kukibiba ikintu ca mbere shishikariza abantu hano nakinye byagaragaye ko ndi indaya cyo nohera ko ca mbere muri ubuzima turimwo turababona barahari ariko hari ababikora kubw'ingeso n'abikora kubw'ubuzima bubi rero niba hari umuntu abikora kubw'ubuzima bubi ushobora kumufasha wamufasha kuko ndibuka jewe hari ahantu narindi maze kwanda aho hantu araza birampungabanya cyane uburyo kiyavyifashemwo nyamukobwa ico gihe nari fise amafaranga angana na 200,000 kuri mikashi nari ndafise kandi amafaranga nari ndakenera ikintu kizi uwo mukobwa yakora uwo mwuga nyene yego ahantu twari twicaye duteramye ariko aza muri bagenzi biwe basa n'abamwankira ko abazamu bisibire yuko yaraje kubavangira abicira nk'isoko ndamubaza ati se impamvu bakwirukanye ni yahe aramiganira arangiye ndamubaza ni impamvu ushaka gukora bino bintu ni yahe arambwira ati tuvugana umwana wanje n'ikimuga umwana wanje aramerewe nabi kandi akeneye ko ndamufasha naho ndandaza ndabiheba kubera uwo mwana ambwira ati nk'ubu kuva aho udandarije bikanka uwogira icyo gufasha gute kugira ngo ushobora kwiyungunganya kandi umwana abeho arambwira ati ndose nk'umutahe nokora ushaka umutahe wangahe ashambira ngo ndose 50,000 nkaraneza amavoka mushaka imyembe ngo n'imicungwa ngo nta na kimwe ayo nyene nk'umuco utaha arambwira ati guca ntaha naciye ndaterera 200,000 ca ndamuha ndambwira ati tegara imikashi yawe ndakurungikireko ugende wifashisha nusubira mwa bino bintu wasavye 50,000 ndaguha 200,000 nusubira mwa bino bintu imana izo bikubaza kuko uriko bandikisha ishusho mbi bari abana niba utari bimenyereye bihebe kuko bari abana bazokura bumva mama yari ndaya bazokura numva ni izina ribi mu bantu rero ndamufasha ndanamuhanura dusezera ko azobiheba kandi ugeze no saho mama afite abana batatu arabayeho ubu yarimutse asigaye aba hari anya kumpanda ni yaba byaragenze yarose umuntu amuhinze amwizera nawe acamuhinze muri abantu twari turi kumwe kubamwo amuhebera itarahera mugara avuga ati yarangije ndakore icumba kimwe ugenduwemwe bigende neza nukuri usibye kuba twobwira abantu Imana iguhezagire kabisa warakoze igikorwa kidasanzwe yego usibye kuba twokwita abantu ngo ni ndaya banze umubazi impamvu abikora ariko urazi ko yarayinze aradeja urazi ko umubanyi wawe amaze kabira tayite canke aguma hanga ikagenda kabura mugabo kugeza no saha niwe muntu wa mbere ahubwo uja kumutangaza mu bagenzi munakomye niwe yavyiteye none Gaga kubwabo rero uvuga uti burya gukora uburaya nk'akarorero ikibi no kubukora nk'ingeso ariko bikoze kubera ubuzima bwanse nta ngorane na society bikwiye kugutahura hoya ntabwo ebikuye ntabwo ushaka kuko ujya mu biro uraruhisha ejo uva mu izindi ngwara ejo urananirwa nivyo uraruha ujya mu biro uriko uraruhisha cyangwa uyu mubiri yomba bayirama cyangwa uyu mubiri hari umuntu
special uteguriwe atari abantu bari bose bakwiye kubona niyo mpamvu rero utabukwiye kupfusha ubusa wisesagura nko kwisesagura nibwo butumwa rero uri kuratanga cyane muri kukibiba ushaka kugira kuko ubutumwa bwavuyemo ushaka kubikora ukanabipfira ibaza ivyo n'umwana atagira se umwana kangara cyambere warabikoze byara n'umwana atagira se umwana ashagira ingorane zo kuregwa nabi akabaho nabi canke se nawe ubwawe ukanapfa ukagenda ugasiga umwana ku gasozi atamuntu afise wo kumurera acaregwa ni barabara. Okay, that's it. Kumbe za filime zanyu ziba zirimo ubutumwa nuko abantu kumbure baziraba biruka. Ego mva umuntu wacane ntangariza abantu kwicara niba babonye filime injiro rabe kuko niba ufise ikibazo ishobora kugufasha. Hari nibiganiro je ndaba bikamfasha nkamenya uburyo kino kwitwara mu buzima nkumva nkabone ahisigeze nkamenya abantu bafise ingorane aba filime ndaraba nkavuga ati kumbe niba jemerewe uko buriya nawe barabikinye bisigure yuko bibaho mama we ibintu birakomeye. Rero niyo mpamvu nta rubanza ushobora kuncira kuko ntiwandemye nta rubanza ushobora kugucira ko sinakuremye niba ntanze message nka pasteur yatanze message arirenganira nyama uvuga ati ntugasambane birakuraba naje birandaba bikaraba nuri rero ntiyadomye ku muntu rero kwa tubikina kujya tudushaka abantu bige udafise televiziyo afise telefone dafise telefone afise televiziyo. Okay. Aho ni ku ruhande rwa kukibiba binavuga yuko ifisemo ukuboko cyane mu kuyandika kuri rero mu ishusho y'umuntu naho akantu mu majambo makubona mo ati vraiment iyi film urabya kanaka nukuri umuntu atareka arayiraba aranahomba. Ishusho y'umuntu rero birakomeye. Ishusho y'umuntu uratse ko nanjye numva karimba kavuga ngo ishusho y'umuntu ngo niyo film mama we ishusho y'umuntu ndagutangarira ndaguhe n'amakuru birakomeye ntayo nari mfise igeze ahantu bicangana kuko ishusho y'umuntu ishaka kukwereka umuntu wa nyawe kandi koko burya umuntu wa nyawe amenywa n'umuntu begeranye umuntu mutabana umuntu mutegeranye ntushaka kumumenya umuntu muhurira ku kazi uwo muntu ushaka kumumenya mugabo ni mwicarane mugendane nk'inga yose mumenyerane niho uzomenya ati wa muntu rero niba Grace atwenga tumaranye nk'indwi yose canke turi kumwe umwanya wose twaba turi kumwe nk'abagenzi nyene magara tugendana ushaka kumenya mugabo nk'ubunya umpamagaye nk'ubunya duhura umpamagara mu kiganiro n'ikintu ushaka kumenya mugabo rero yo filme ikirakwereka umuntu wa nyawe dakwiye kwizera umuntu wari we wese kuko hari ahantu natwaye inda ya pasteur ndayishira ku muhungu dukundana iyo ataze gukoresha ubwenge kajya kantu ntabyo ari gushobora kweri iyo ataze gukoresha ubwenge hajya ahantu agashoka yemera ngo ngo niyi byari gukomera siko n'abantu bose bafite ibibazo ubunya bafite ibibazo ngo nuko bazira ibyo bakoze oya rero n'abarengana rero urumva yataza kuba iyo bishika agapfira nka Timote agapfira mu ntuzenya kwa muganga nta kabuza amatungo ye ntari kuyatorana kubwo umwana wiwe kandi atari uwiwe ari uwundi muntu rero birakwereka ishusho ya nyayo umuntu mugendana wari we bikakwereka ko udakwiye kwizera umuntu n'umwe kw'inosi ahubwo abantu babi n'abantu beza babaho ariko ikidutandukanya ni ibikorwa dukora ibikorwa nibyo bikwereka umuntu ari mwiza canke ari mubi ubundi biragoye kumenya umuntu tamunzi. That's it. Bakunze ba Fresh TV 257 nibaza yuko muri ko muravyumva ibintu nk'ibi mu butumwa bwihariye kabisa Gaga abariko arabashikiriza. Gaga dutera turangiza rero byanka byakunda bino bintu bimazemo iminsi itari mike kandi ufisemo experience ikwiye n'umuntu ariko arakumva mu mvuga kumva n'impanuro utanga byanka byakunda uramaze kuba macuwa muri bino bintu. Ubona hoko guki haba ku ruhande rw'abamenyesha makuru kwabakinyi ba filime ubwabo ariko kandi n'abafana kugira ino industry yacu ive hano ishika n'ahandi hantu mu bijanye n'iterambere. Mucambere naherako navuga ni nk'abamenyesha makuru. Abamenyesha makuru mwebwe mu bafise ubasha bwo kutugeza ahantu kure cyane tudashoboye kwigerera twebwe. Kuko ari mwebwe nk'abavugizi ushaka kutuvugira. Ntimwitaho kugira ngo abantu n'abandi bamarane canke vyacize. Ahubwo iteho kumenya yuko Grace yakoze ari muri filme kanaka ikirabica.
menya ati ko Dodo Fashion umuntu uzenya akisanzwe akina filime zini mwiduka iyo habonetse ibintu bishasha bimeze kunuka abadamu abakobwa ibirato nkakunda gushaza genda mu mushore itaho kumenya ati filime nshasha yasohotse ni ntuze ni Kanyana genda muyirabe ikira bice bigacika menya ati Grace kunuka urumva ibintu nk'ivyo gaga tukiri ngaho ntaguciriyemo tugume dutera amashugwe nibitagenda tubirenze ko bavuga uruhu rw'amaso bavuga gute ntaco nibitagenda tuvyirengagize tugume dutera amashugwe gusa tuvuga ivyiza ko menga mu kubaka societe twategeza kwerekana ahubwo mbere ibitagenda hama ivyiza byo biba bihari tukazobiririmba mu nyuma ego ahubwo muhera ku vyiza hamwe dore ko vyiza kuko niba uwo muntu byashitse agakora inabi hariho n'ivyiza yakoze ntufata ngo bya bibi ubirutishe ivyiza ahubwo ufata ivyiza ubirutishe ibibi kuko navyo birakenewe kuko yaba mwagira kuko hari abajournaliste bamwe ushobora no kumuha ikiganiro akagikata cyane kugira ngo anagipostinge akakijana ku muntu kana kagasuzuma ivyo mwayazi kugira nawe ko mutamuvuze mutagize ivyo bintu birabaho ari nayo mpamvu jewe Grace narabivuga kuva kera mukantera ivyatsi umujournaliste azobona ko nakoze neza azondondera hakujya ushaka kubona umurimyi yarimye akeza ukaja kumubaza ifumbire yakoresheje kugira ngo yibwire abandi bayimenye nabo babone gufungura ariko wowe gufata ya mbere ngo urondere umunyamakuru ntibizigera bibaho biragoye kuko impamvu hari n'abasaba amafaranga nkora ndavyumva baca banca intege maze kumva uwo babigize cancika intege mu gihe wari uri kurayora ama views wewe nta mafaranga uba umuhaye abaguhaye interview gusa mugabo wewe uba wungutse n'ama views n'iki ngo kacu musaba amafaranga ivyo bintu ntaho bigomba gushikana Burundi kandi babigomba gushikana igisata cyo cy'unyamakuru wigiye kigushikana mu gihe ufise n'umubosa guhemba mugabo kacuja kugira kwaka undi muntu amafaranga ugomba kumenyekanisha ivyo twizere ko atababigira mbaba hari naho barabe bikosore bikubite agashi barahari kandi n'inyuma y'ikiganiro bashobora kuyaga n'abantu canke imbere yacu kunyene ikiganiro kuko hari abantu haba hari uruntu mugabo ugasanga vya bindi mwavuganye vyose wabishiriye uwo vyega nk'akarorero urumva ko buteranije rero abantu banamenya ko bana bateranije baza kuvyumva mu myidogo ugasanga ama message ama audio nahana abantu bako barafubuza kumva bateranijwe n'umunyamakuru abanyamakuru ntimukwiye kuba abafana mwe urazigaga abantu bagira ibyo se abanyamakuru bafise ikindi kintu bitwa mugabo nta mumenyesha makuru wa nyawe aze deontology ukivuga yokora ico kintu so hari ku ruhande rw'abamenyesha makuru ku bakinyi ba filime nabo rero ubwanyu ubona aho ko biki bakinyi ba filime icyambere no gukorera hano ko ivy'inkunda twabiguvuze kuva kera kandi urukundo nturuteragira mu muntu atari umurimo burya hagiye umuntu yatawe atabandi cyane umuntu atarukunda agira ntabwo aba afise neza kumushiramwe biragoye nk'akarorero novuga nk'ikicambere no gukorera hamwe dukoreye hamwe byose birashoboka niba byaragenze neza ukaronka umusaruro kujya kwabarimwe arakubwira aho yaguriye ifumbire arakubwira aho igiharage ciza yateragiye kintu nawe ukaja kugura atabushobozi ufise ushuteragira ivyo uko mungana nimba ari kamera nziza wakoresheje uyirangiye undi muntu ashaka kumufasha nawe kuruta ukaguma akota ibintu ataco bimufasha ngo muzanye amasanamu meza cyambere tumaze gukorera hamwe rwa rukundo ruzoza tumaze no gufashanya rwa rukundo ruzoza apana ntabaho tugwi mwana ko muhamagara ntatse gukinira undi muhamagara ntatse gukinira ahubwo nimwumvikane ku byo musabana bijanye n'uburyo canke iki hama mukorane neza ibisigaye ntaco biratera imbere so turangiriza ku ruhande rw'abafana n'ubundi ushugira kugira n'akantu babwira ndazi ufise byinshi ubwira abafana bawe na cane ko mbona usigaye ufise ikirenga hanyuma tutera tunarangiza abafana ikicambere kimwe ndafite ico ndabakundira ndafite n'ico ndabagaye ku ruhande rw'abafana ikintu ndabakundira vraiment baradufasha bakanadusupportinga kugeza ino saha abafana biwanje niba hari umufana nyanga ndamutangarize ko mfise abantu bakuze
abantu bakuze batabona batamakazi usanga bariko barampa courage gushika yaho umuntu ampaye gift nziza cyane cyakerekana oya sinayerekana kubera abandi bashaka kumpa ya bampaye gift nziza Karambise ngo nizo mugwaye bakinyo oya n'umuntu yabaguhaye telefone abaguhaye ubuzima kuko baniya ituma ibintu byowe byose bimenyekana umuntu yabaguhaye ishugwe n'ubuzima abaguhaye n'ifoto n'ubuzima abaguhaye nzoguhiki shamana umpikinye Tendazi guchapira zenda guchapira gashugwe kare nk'umutima rero abafana vraiment turabakunda tutabafise ntaco twokora nta kintu na kimwe impamvu tugira ko cyo dushitseko nuko bahari kandi babirimwo neza vraiment ico ndabagaya naco hari ukuntu amakimbirane ava hagati y'abakinyi ugasanga umuntu aranditse comment ngo n'ibintu vyiwawe sinzongera kubiraho uwo ndamutangariza ko atari umufana w'umuntu kuko umufana w'umuntu nubwo vyogenda gute ahubwo arakubaza atuma cyane mbose akubaza bimeze gute rero ni muraye mu biheze hari abantu bagiye baremesha mu gihe cha Belle na Fanny bagiye baremesha niki kugeza ubu harageze gata umuntu atokwisanzira kukintu kora numva hari ibintu biharawe ngo uri kuradugira ku muntu bumuvuze ngo kugira ngo umudugire ko iki no ndamuradugira kundi bikorwa nibyo byigaragaza byonyine aha mikini naco cyambere nico bareke guharara ntabwo ari byiza ukunda umuntu nyene umukunde niba akoze byiza mukunda akoze bimubwira hindure muri commentaire nico zibereye niba hari byiza yakoze wamukundiye nibi kandi kwa byashitse akabikora mugumeho uriho kuvuga ngo nta bintu byanzangira kuraba ngo kubera ngo kanaka bari abakinyi bafite ibyo bapfa kandi igihe bazasubiza hamwe nzomaramara jewe ku giti ciwanje abafana biwanje vraiment ndabakunda kandi bagerageza kubinyereka ko bikose mu Burundi mu Rwanda hanze y'igihugu bose muri rusange ndabakunda gaga rero mu kurangiza je na hari utubazo nkunze kwibariza abantu tw'amakenga mba numva mfise nkadusangira n'abana hamagaye ariko kandi tugamije n'ubundi kubaka societe haraka wese ndakubaza twishini kamwe konyene ariko rero kano kandi mbere yuko ndakakubaza ndashaka mbanze umenye kino kintu urafise umushinga ntahe mubana mu nzu oya nawe ufise hageze yuko wubaka imbere yawe hari abantu babiri wemerewe kuba uza guhitamwa n'ubundi aza kuba ari uwo hakaba hari umwe agukunda cyane kabisa ariko we wumva bibayabaye n'undi wo ukunda gose ariko nawe agukunda bibayabaye muri abo bantu babiri wohitamwe ndi kugira bari we mwubakana ubuzima bwose nakunda wo nkunda wohitamwe wo nkunda je kubera umuntu mukunda nta kintu na kimwe ubona kuri we kiba kibi kandi umukunda uramwihanganira kandi biroroshe umukobwa biroroshe kuba umugabo biroroshe kubana n'umukobwa adakunda untegere neza ku mugabo biroroshe kubana n'umukobwa adakunda ariko umukobwa ntibikunda kabana n'umugabo adakunda ntibikunda ko abana n'umugabo adakunda oya niyo mpamvu wewe utamukunda wantahuye nari nkiri ko ndavyumvira neza umugabo biroroshe kubana n'umukobwa adakunda ariko ku mugore ntibikunda kwabana n'umugabo adakunda gaga wakoze kuza tugushimira cyane gutambarije impamvu nari numva menga wabisiguye nibyo nabitoye mbo oya sinzi nimba wabitoye cyangwa utabitoye Nkasobanura abaze badufasha muri commentaire sivyo kuko ivyo umugore byiza agenda korera umugabo biratuma umugabo amukunda ibyiza umugore agenda korera umugabo bivaye nuko babanye badakundana tukiri ngaho wewe ibyo ugenda ukorera umugabo wewe ntibyotuma gukunda erega navyo nzi ntavyo ndamukorera ivyo nzokumva mukorera bazi no oya tutavuga ngo bishitse wowe ibyo ugenda umukorera ntibyotuma gukunda cyangwa wowe ibyo agenda gukorera wowe ni wasanga wa mukunzi utahora umukunda yes umugabo ukunda uramusengera kugira ngo nawe gukunde
umugabo ukunda kandi nubwo gukora ibintu bimeze gute uramwihanganira wamubona ko umugabo rwego bushizosi ntusohoka umanganye ko uramukunda nibyo ndumva sinzi ko nabitoye Toya nitwedobere kumenya ngo abitoye cyane naje ibyo nzi sinzi ko ari byo reka tuze turaba abafana nabo ico babivugako okay gusa mugabanye buza muranuka no kunyanga birambabaje oya nibagukunde baguhora iki mwana w'igihugu ngo nkinabi cyane bakubonye kaga no kuri kwimana guma yitwengera ameze neza aciringa n'abantu bambwira ko mba ndi mukazi bankira amafaranga mugara iyo umuntu atagukunda kaga urakereye igituma gukunda yabaye kiko ntababona batananze nanjye ntabazi bambona mu mafilme yo ndabazi basi musumye digira basi ndabajeheretse musumye tuzokora kandi je ntanga gashimwe ku bantu bitegure abadi y'abafana bawe abafana kandi wa mbere nza hano umuntu anyaha basi ariko yo nkone wari uvuze ntetse ngo urakeneye ibifaranga ngo ukeneye amafaranga manda yakeneye ndabahindira imikashi mukuri ni wayitangira ngaha turabaza kigano nicaranye na boss yesa ndabigetsoje cyangwa uranze utange avance natwe tukoraho kandi oya ntashi naribi bazoyimbaza kaga nukuri wari umunezero mwinshi kukwakira muri Fresh Studio wakoze cyane utwitaba nezere ko nejo canke hirya ejo tuguhamagaye uzobanguka nangorane namwe mwakoze cyane kunzera mukantumaho ndakora na interview ndafishimiye asante sana